Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri iki gitondo ciza, igitondo Imana yaduteguriye, mukaba muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church Caramagahahe. Ego ni ikiganiro ivyo Yesu akora, kandi turazi ko mumaze kukimenyera, murazi ko Yesu ariko arakora ibikomeye nibihambaye hirya no hino, kandi nubu aracabikora, ariko arabikora cyane cyane mu ishengero rya Hope Church ni mu Caramagahahe, aho kujya 12 ya Carama, ya 12 ya Carama, aho bita kumba aho nyene niho Yesu ariko arakorera ibikomeye nibihambaye. Ndagwaye kaze rero muri uyu mwanya muri gitondo kidasanzwe, aho turiko turavugana ku bijanye n'ingene Imana iko irakora ibikomeye nibihambaye mu ishengero rya Hope Church muri uku kwezi kw'icenda. Uku kwezi rero tugiye kurangiza vuba, tugiye kurangiza, ariko kandi ngira ndakubwire ko iyi dimanche izoba ari dimanche ya nyuma y'ukwezi. Turafise amasengesho tuzosengera umuntu wese yipfuza kwinjirana umugisha ukwezi kwa 10. Reka ndakubwire, buri kwezi Satani aratega imitego, buri kwezi Satani aratega abazopfa, arashaka liste abazopfa. Satani aratega imitego y'abazogira ibyago ibi na biriya, ariko tuzogusengera kugira ngo ukwezi kw'icumi kuze kubera ukwezi kwiza, ntuze wigere wibwa, ntuze wigere uhura n'ivyago, migambi yose Satani yateze kugira ngo ntizigere iba. Menya rero ko uku kw'icenda tuko turiga cacigwa cyo kugaruza inyenyeri, garuza inyenyeri. Yesu akugire neza nubwo ushobora kutaronsa kanya muri aya madimanche yandi, mugabo idimanche ya nyuma ntuzucikwe, uzoze nawe wige kuri ico cigwa kidasanzwe cyo kugaruza inyenyeri ziba zaribwe. Abantu benshi baribwe inyenyeri zabo, kandi turiga ukamenya ingene Satani amayeri ariko akoresha, ukamenya gukingira inyenyeri yawe kugira ngo Satani ntaronke aho ayica, kugira ngo abadayimoni baronka aho bayica. Yesu kugira ngo abandanye agukingira, abandanye agutabara, tukanagusengera kugira ngo za nyenyeri zawe zishobora kuba zarafashwe kugira ngo zigarukanwe. Ego cyane, reka ndaguhe zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko akora ibikorwa byinshi cyane aho mu ishengero rya Hope Church ni mu Caramagahahe. Adresse yaho ni ku G12 ya Carama, ku G12 ya Carama. Ufashe bus canke moto canke ico fata cyose ibarabara riguma rya 12, mugabo uje na bus gukatiriza kujya 11. Ntigushikana neza na neza, mugabo ni hafi na hafi igushikana ku G11. Aho ikatira rero uca wunguruza gatonya n'amaguru n'ahantu h'intambwe nkenya, ucushika ku G12 ukacuraba muri Carama, ucubona urusengero. Ego ndagwaye kaze rero kuri wa Mungu wa nyuma w'uku kwezi, kugira ngo nawe uzoze gutabarwa, nawe uzoze kugirirwa neza. Ego cyane, Yesu afise umugambi mwiza cyane ku buzima bwawe, kandi ashaka kugirira neza nawe, kandi ashaka gutabara nawe, kandi ashaka kuba hafi nawe. Ego yama yabikoreye abandi benshi cyane, nta mpamvu nimwe nawe atokugirira neza. Ego ndagwaye kaze rero kuri wa Mungu, nawe Yesu akugire neza. Urashaka no kuba waje na moto canke bajaji, umubwiye gusa kujya 12 bita iryo kumba, ukambwira ati ni kuri Hope Church. Mbere n'igihe umumotari aca kubwira ati ni kuri Hope Church, ko basanzwe bazana abantu benshi cyane bari kwaza gutabarwa, benshi cyane barahazi, baramaze kuhamenya. Reka rero ndagwe zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko akora ibitangaza n'utwumiza byinshi cyane, kandi benshi bariko baragirirwa neza. Ndagwaye kaze nawe ukurikirane zimwe mu ntaye. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe, nanje numva mpagaze ngaha mfise ibyishimo, numva ntoreka gushimira Imana. Yarankoreye ibitangaza bitandukanye. Je umuvyeyi wiwanje yarafashwe nyene aragwara,
amaze kugwara ndavuga ati neka Mana ko mama nyene ari we nyene mbona ari we ariko aradukurikirana, ibi bintu bizogenda gute? Niwamukiza nzogushingira intahe. Imana imaze kuba yomukiza cyane irabira hirya, nkumva ntinya nyene kubivuga nyene guhagarara imbere nyene nk'uko ubunye ngo ndabivuge, ariko ubu ndabivuze numva nyene ntoreka gushima Imana yaramukijije, yaramwongeye iminsi yo kubaho. Haleluya. Nanje numva ntoreka gushima kubw'igitangaza Imana yankoreye. Narafashwe n'ingwara baramvuza basha ndanka gukira, kugeza yaho n'abaganga bavuga ati basha turamanitse n'amaboko ntuzokira. Nanje nkabandanya mvuga ati neka Mana ibintu nibiki Mana, ndagomba kubona ukuboko kwawe, niwankiza nkakira nzohagarara. Navuga yuko nzoja nkeka mu mashengero yose nshinga intahe kubw'ikibazo nari mfise nyene. Ndifuza amahera nkeka udutungwa twari dufise muhira bagurishiriza jewe, nifuza biranka. Sinzi ingene nyene bambwiye ati wewe ngaho oya nitongo bazogurisha ryose bakuvuze, atari Imana yihesheje icyubahiro ntuzokira. Burya Imana yarihesheje icyubahiro ku kanyuma, yaraserutse by'ukuri narayibonye. Abaganga bari baramanitse amaboko ngo sinzokira, ngo nyene ngo nugupfa. Burya aho kukuremesha bakakubwira yuko ari ugupfa, urumva yuko bitoroshe. Burya ngaha je sinarinda hazi, nundi nyene yahanzanya arahanyereka aravuga ati we nukuri ngo ndakwereka ahantu nyene bahora bakorera amasengesho uzohora uza ngaha. Burya maze kuhaza naraje nyene ariko wa gatatu, by'ukuri nyene umutwaro nari mfise Imana yarihesheje icyubahiro narayibonye. N'ubu nkaba nazanye n'ubundi niteze kubonera ikiganza ciza ngaha, kuko n'ubwa mbere narabibonye yariyerekanye. Numva nyene mpagaze ngaha nshimira Imana kubw'ico gitangaza Imana yankoreye. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya, haleluya. Kandi zera mu kuza ngaha abakozi b'Imana bakunda kuvuga ati umuntu araberekera uwundi. Ze mu gusika ngaha harabaye umumama agwaye amenyo, araza ngaha arasenga mu isengero hagati, amenye ngo ariko aramurya bisabira hagarara amaze iminsi irigwa ryamye. Zesize yabibwiye umukobwa w'iwanze bayaze. Umukobwa w'iwanze rero arasikara binyagira ngene vyagenze, nanze ngumva biranezereye nk'ubu narisanze. Yavuze ko ayo menyo yaragwaye ari nga mu ishengero, hama bamusenga carakira canke ariko arasenga amenyo carakira. Yaze gwaye amenyo, hama rero yaramaze iminsi irigwa ryamye atava muhira, asitse ngaha bariko barasenga amasengesho, azumva yamenye birahagaze. Hama yumva aranezerewe cyane yakize, akumva mu nyuma umutima umubwira ngo genda usime. Ubundi mutima rero ngo reka, ubundi ngo genda usime ngo reka. Za yumva ikintu kimuhagurukize, asagenda asimye uwo munsi gusika n'uno munsi amenyo yarayakize. Hama yaganira umukobwa w'iwanze ingene vyagenze. Nyamukobwa nanze yabinganirira, nanze numva biranezereye. Nkaba nari mfise icyago cy'ingwara cyo mu mutima haa. Umutima amenga waraboze naha kwijosi n'imiti yaraturagurika. Naraguze imiti byarananiranye. Aha bivugiye size yabibwe mu gurumva biganira umukobwa w'iwanze. Mvuga ati nanze rero ko nivuze bikananirana ngo manze kuri iyo sengero. Ko bavuga yuko aho hantu uhagiye ingwara yarananenye kwa muganga itsikira. Je ngo magene nanze bansengera. Abakozi b'Imana babwiye bace bambwira ngo ayo n'amaso ngo afata uko nyene. Yumvira umunsi umwe ati mwizina rya Yesu ze ntabirinete nzokambara kandi nta mahera noronka yo kugura ayo marinete nzogenda bansengera. Nsandafata ndamubwira ngo uzane kuhanyereka, akahangeraniriza sindahamenye kubera inzira ntari bwayizanana, akangereza sindahamenye. Nkamuyenga ngo unzane agase yifatira ivyiwe goma yigira mu vyiwe, yigira kudandaza, yigira gukora. Nsandafata ndagereranya ndaza nzahwana n'umuntu aze mu isoko mu Kinama, asambwira ndamubaza avuga ati ndahazi ngo ndagusikaneho. Sasikana hajya kwibarabara, ndasikano ngaha turasenga bararirimba ndamererwa neza, barasigura amasengesho ndataha. Ubundi munsi nongera ndagaruka ndataha. Hazi imisi ibiri nsisenga mvuye ngaha, mvuye ahantu gukora, nza numva akantu kankorotsemwe mu mutima nyahantu. Nubumenga nakantu kazizi kangana nk'ugwisa karatibutse gatibukiye mu nda. Numva ndababaye gose, ndavuga ati mwizina rya Yesu ndumva noneho kwarontu uraciye ngomba mfe. Nkagenda nifase gutya ati mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Ngenda bukebuke ndasika no muhira nza numva birahagaze.
bihagaze nzamperaho numva nakize mu mutima hamwe wamenga haraboze nta nakantu naterwa nta n'ikintu nikoreye akantu kimwe mu mutwe kuruke mu mugongo ukamegorokeye imbere ariko ubu ndashimiye Imana yuko nakize nakiriye mu masengesho hagati mu isengero naho amasengesho nari bwaze naze kugira ngo nsimire Imana yuko nakize mu bitugu narakize mu mutima narakize ikintu nsigaye nsaba Imana yonkorera mbisinzuka intera gahehera navyo ndizeye ko Imana izobikora hama nanze aho mbona Imana igiriye neza maze kuzana abantu batatu kandi n'abandi bazoza bagomba bavuga ko bazoza ndabwira kuze ngaha agenda agiriwe neza Imana ibaheza agira mwafase Amashimeshi ku Mana yacu Yesu agira neza cyane kabisa. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mutima wanjye utazibagira. Aleluya. Jewe ukuri mpagaze ngashima Imana ku bitangaza Imana yankoreye. Jewe naragwaye itareke 12 z'ukwezi kwa gatanu. Buga maze kugwara afatwa n'ingwara ntazi yananiye umuganga mugabe kamenya uriya wenyene. Jewe ngwara maze kuyigwara ndafatwa n'ingwara yo kubomagurika ndabomoka. Burya ndagenda ndivuza ndafata imiti biranka. Harageraho byanka gose n'ubundi ndagenda kwa muganga nasubirayo. Jewe ndaja ku materineti nk'umuvyayi agiye kuvyara. Urazi nk'umuntu agiye kuvyara yikobora zose barambara amaga barumviza mu nda bakumva ikintu kiri mu nda. Mugabo indani yakojejeyo akumva nta mwana ari igitereko kimeze neza. Mugabo jewe wakoze ngaha akacyumva. Na jewe ndyamye nkacyumva. Ndyamye ngaramye nkacyumva naryamye urubavu nkacyumva. Nasubira aha nkacyumva. Jewe ntacyo mfise no Imana. Ariko maze kwivuza haragera abaganga bambwira ati wewe nta maya tuzosubira kukurya. Genda. Burya ndakama amaraso ukwa gatanu kwa gatandatu kose kwa gatandatu nsigara nera kujya kwishasha. Ndabwira Imana ati Imana wibuke nimba hari ikintu kimwe no nagukoreye undokore muri ico kintu nakoze. Nkabwira Imana ati none gamana jewe waraba ikintu kimwe gusa nanje ho ngeze ndarusha sinsohoka mpagazuko wamenga ninka kujya kwibombo aho ndyamye wamenga ni bombo. Abantu bakandemera ati wowe waragiye ku buryo ati Imana yo mwijuru ntinya kuko nta wundi muntu notinya mu isi nzima uriya wenyine asumba abandi bagabo. Imana ihabwa icyubahiro. Ku munsi w'Imana umukozi w'Imana arasenga, Pasteur arasenga. Amaze gusenga ndavuga ati nanje nyene uno munsi niyi tarika niyi saha nyene gutabagwa. Amen. Burya arasenze aravuga ngo fata ubaba ubwo buribwa nari ifise ubwo gwembe gwari musi mukora no mu mugongo sinajya naguma nicaye kunyene. Burya ndafata aho mbabara maze kuhafata ndagumya ndavuga ati Mana wewe ubu buribwa ndavuze ati buhagarare. Aha nyene Imana cihagarika. Narajyanye iryo tiro sinamenye irizananye numva ndarosa amahoro. Bukeye mu gatondo umviriza ko burya nabwiye umwana ati nkorogera akabuyi numve ko nokana. Bugera nkorogera akabuyi ndakanwa numva karanshize. Canja mu nzu ndasenga. Ndabwira Imana ati Mana nkeneye iki kintu kiri mu nda ukibomore. Hari 2:40. Aho nyene nagiye numva gikatagura nk'ugwembe kirakata. Cyanda sohoka nje inyuma y'inzu cyanifatuko. Aho nyenza numva Imana yakirungitsira bomoye. Imana habicyubahiro. Gica kizumenga kujya kwimbera zo hejuru zibazija mu nzu. Ndavuga ati Imana uri Imana. Na wundi mugabo ashoboye ataruriya mugabo. Mana nzogukurikira uko ndi kose uko ngana ukomeze. Nta wundi mugabo ahari asumba abandi bagabo. Uri gihangange. Byukuri bigezaho. Ico kintu gibomotse nta maraso yigeze apfa. Cyaje uko nyene kuribwa byace bihagarara aho nyene cyanumva amahoro cyangwa mangenagene nyene mfise intege nko kuko nari ngwaye igihe kirekire. Nukuri ndashima Imana
nukuri ubu ndakomeye two kugenda tujya by'ukuri nagumye imbere y'Imana. Imana ikomeza inkore bitangaza bitagira ukuntu bingana. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mwumvise rero ivyo Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye. Ndagwaye kaze rero nawe ku musi wa Mungu, izo ari dimanche ya nyuma y'uko kwezi, uzoze nawe kugira ngo utabarwe, ntiwifyine ko ubuzima burazimvye, kubaho ntibaze ko ari icoroshe. Ego kabisa, Satana aguma atega imitego. Ego uzoze kuri uyu wa Mungu tugusingiriza bari dimanche ya nyuma, tuzoronka n'akajyo ko gusengera wa Mungu kuri nako ukwezi kw'icumi, kugira ngo imigambi yose Satana afise mu kwezi kw'icumi yose inanirwe, maze ivy'Imana igomba ku buzima bwawe arivyo bizoba. Ego Imana ifise umugambi mwiza cyane ku buzima bwawe, ariko Satani wariko arakuvyongera. Ego reka rero uzoze, kandi nimba utaronse n'akajyo ko kuza kwiga kuri ibintu byo kugaruza inyenyeri, byo bavyiza kuri wa Mungu uzoze basi umva ivya nyuma, umva ingene inyenyeri zishobora kukwibwa n'ingene zishobora kugarukanwa. Ego umuntu agasubira ku buzima bwiwe n'ingene uvyumve, kandi cyo tunagusengera kugira ngo inyenyeri zawe zibwe zice zigaruka. Ego zice zigaruka, usure ku buzima bwawe ingene Imana yabuteguye. Ego cyane Yesu aguhezagire cyane, akwiteho, akubabare, akube hafi. Reka ndakubwire programme za Eglise. Twama dufise amasengesho kwa kabiri, misi yose kwa kabiri igihe cy'isaha 11 gushika isaha 12. Ndagwaye kaze isaha imwe, ni isaha imwe na Yesu aho nyene kwishengero mu Caramagahe. Twama dufise kandi n'amasengesho ku Karago. Amasengesho ku Karago abantu benshi barahishurirwa cyane. Ego abantu benshi bararonkera inyishu gose cyane. Amasengesho ku Karago yamaba kwa gatatu isaha 3 gushika isaha 7, ariko kwa gatatu isaha 3 niyo tuba tugaye. Byo bavyiza ushitse saa 2 canke saa 2 n'igice. Ego cyane biraba vyiza cyane, isaha 3 tuba tutakira undi muntu kugira ngo tubanze tube imbere y'Imana. Ego kwa gatatu rero saa 3 turagwaye kaze imbere yuko saa 3 igera, kugira ngo saa 3 tugare bimeze neza. Kwa kane naho isaha 11 turasubira kandi tukagira amasengesho y'isaha imwe na Yesu, isaha 11 zo kumuhingamo gushika isaha 12. Turafise n'andi masengesho yamabwa misi yose mu gatondo, guhera kwa mbere gushika kwa gatanu, 6 zo mu gitondo gushika isaha 1 zo mu gitondo. N'amasengesho nayo nyene abari mu bushobozi, n'amasengesho yitwa zindukana na Yesu. Ndagwaye kaze rero muri iyo programme yose rero, Yesu akugirire neza. Ego ndakwibutse ko kwa kabiri ari saa 11 gushika saa 12, kwa gatatu ni saa 3 zo mu gitondo gushika isaa 7, kwa kane ni saa 11 zo kumuhingamo gushika saa 12. Kwa Mungu rero tuma dufise amiga atatu. Amiga ya mbere aba isaha 2 zo mu gitondo, amiga ya kabiri akaba isaha 4:45 zo mu gitondo, amiga gira gatatu akaba isaha 10:30 zo muhingamo. Ego muri uku kwezi rero, muri uku kwezi turafise igikone cyo guhura n'Imana. Ego ni igikone cyitwa guhura n'Imana, twama tukigira wa gatandatu wa mbere w'ukwezi. Ni igikone cy'amakirimo mavuta cyane, kandi n'amasengesho yiramvuye, amasengesho adasanzwe, aho benshi bama bakirira, bama barongera inyishu. Misi yose ya gatandatu ya mbere muri uku kwezi tuzadufise amasengesho itariki 3 z'ukwicumi. Amasengesho azoba itariki 3 z'ukwicumi. Ndaguhaye kaze rero kugira ngo nawe Yesu akugirire neza. Kaze rero Yesu agugirire neza kuri zo tariki 3 z'ukwicumi kugira ngo nawe utabarwe. Ariko wibuke ko tuko turagaruza inyenyeri zibwe. Inyenyeri y'umuntu yibwe, ni gihe cyawe nawe cyo kugaruza ivyawe. Yesu akugirire neza. Umvise intahe, izo ni zimwe mu ntahe, sini intahe zose wanashaka, oya, izo ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Nawe yo kugirira neza, nawe yo gutabara, nawe yo kwitaho, nawe akakugirira neza ugasubira kandi ku rutonde rw'ubuzima bwawe. Hari abantu bazi gusoma inyenyeri. Usomye amajambo y'Imana urabona ingene babanyabwenge b'inyenyeri bavuye kure cyane. Ego baje bava kure cyane, mugabo bakabona inyenyeri, bakamenya ati inyenyeri isobanura ko hari umwami avutse. Ibaze nawe umuntu aza kuvuka cyangwa umuntu avutse, bo bakabimenya bagasoma inyenyeri. Rero nubu baracari abanyabwenge ntibagarukiye cagihe, kandi umenye ko ubwenge bwagiye bwiyagura.
uzomenyeraho ibintu utaruzi. Kaze ndagwaye kaze kabisa, ntuzubure kuri wa Mungu. Amasaha ni ayandi nyene. Tufise amiga 3, dufise amiga 3. Amiga ya mbere atangura saa 2, amiga ya kabiri agatangura isaha 4:45, amiga ya gatatu agatangura isaha 10:30. Ndagwaye kaze nawe, Yesu azakugirire neza, nawe uzubuhoke. Ego inyenyeri yawe wari ufise inyenyeri kumbure kudandaza, cyangwa sanga no gutaradandaza, urumvamo ko ushobora kudandaza kandi ukunguka, ariko ukarondera umutahe bikanka. Ikindi gihe ukaronka umutahe kunguka bikanka, ugasanga ari ibintu biriko bigenda bizibira. Hari ningo usanga zakorewe ko ugasanga ningo, ugasanga gwa urugo rwawe ufise inyenyeri yo kubana neza, ugasanga umugabo kabisa mukira abasore n'inkumi bwari bimeze neza, uwo mupapa yarameze neza, yakiri umusore yarameze neza, yaritonda. Mugabo ubu heraba yatangiye kumera nabi, wa mudamu yatangiye kumera nabi, urugo ugasanga gwatangiye guparangana. Abana kare bari bameze neza, none heraba batangiye guparangana, heraba ibintu bimwe biri kubigenda biparangana. Ni inyenyeri yawe yibwe. Iryo nibanga abantu benshi batazi, ariko turiko turasenga Imana, inyenyeri z'abenshi ziko ziragaruka. Benshi bariko baragaruzwa inyenyeri zabo. Nawe ntusamare, nawe Imana yo kugirira neza. No nabo bariko barashinga intahe s'abantu nkawe gancuti yanje, ntibavuga ururimi uvuga nawe, ntibameze nkawe. Bavutse bafise amaraso atukura nkayi wawe. Rero kandi urazi ko Imana itagira nkunzi, nta mpamvu nimwe yokorera bajya nawe ikanga kugukorera. Yamiriko yakora ibikorwa byinshi cyane bikomeye aho mu Carama gahahe. Abantu benshi barahazi, mbere unshatse no kuhamenya nawe ufata moto canke taxi canke bajaji, naho uvuga ati njana kwibarabara ry'amabeni canke kuimbaho, kuko amabarabara y'amabeni menga nabiri. Uvuze ati shikana ku 12 ibarabara biti ry'imbaho, aho uhashitse uca winjira ucubona, uginjiye mu ryo barabara gusa ucubona ishengero rya Hope Church. Ego cyane, mbere n'umumotari umubwiye atingiye kugimbaho aca kubaza ati kuri Hope Church, ko abantu benshi baraza, benshi cyane baje n'amataxi n'amavoiture yabo, abandi bakaza n'amabajaji n'amamoto n'amakinga n'abanyamaguru n'abazana bus. Abo bose rero barashika, kandi n'ahantu heza cyane kuko na bus irashika. Urumva ufashe bus muri ville ushobora kuba wakure kumure kumusaga canke mu Gatumba canke ahandi kure, ufata bisi gusa igushikana muri ville. Ugushikanye muri ville ufata bisi ya Carama. Bisi ya Carama yinjiyemo aho igushikana ikatira kuri station Kobile. Aho kuri station Kobile ni 11. Ugira intambwe nkenya ni parcelle nkaze ngahe, ukabugiye kwibarabara rikurikira biti barabara ry'imbaho. Ego ni kumba ahantu badandaza imbaho cyane. Ego mbere ndabona umenga buzara nagwiriye cyane, benshi baciye bazana imbaho cyane gaho hafi. Ego aho rero kuri ryo barabiti y'imbaho, aho nyene uginjiyemo gatonya ucubona urusengero rurerure ruri muri clôture. Portail ni ya bleu, ntiturayihindura portail, nitwahindura irangi portail tuzobabwira. Ego ariko kandi ucusanga yanditse ko Hope Church. Ego turagwaye kaze kabisa ku munsi wa Mungu, kuri uyu wa Mungu nyene uzoze. Abantu benshi barisamarako, ubuzima burazimvye. Ego ubwo buzima uri kuraba musubwawe, reka tugusengere kandi usengerwa ku buntu, ntaco tugutuma, nta mahera ntaki, usengerwa ku buntu kandi ugataha uko nyene watwaye umugisha wawe, ugatahana n'inyishu yawe. Ego kandi benshi baramaze kuhakirira ingwara, benshi baramaze kuhaboneraho gutabarwa, benshi baramaze kwitabwaho n'Imana mu buryo ubucanka ubundi. Rero ntiwisamare ko kandi waruronse occasion nziza. Hari impamvu umvirije radio muri iki gitondo. Ego muri gitondo hari impamvu umvirije radio, arabandi aya masaba ariko arumviza yandi maradio, ariko kuburi kurumviza radio muri iki gitondo sigihamana, ni Imana yashotse kukurokora. Yaramaze gusezeranira kumbure kenshi ko izo kugirira neza canke izo gutabara mu buryo bucanka ubundi canke izo gukiza. Rero Imana ikuzaniye inzira, umuhora nyawo ushobora gucako kugira ngo bikunde ivyo yagusezeraniye bikunde bishoboke. Ego inyenyeri yawe irashobora kugaruka, inyenyeri y'amafaranga. Ari abantu baremewe kuba batunzi. Ego ari abantu baremewe kuba badandaza bakaruhariwe babagwiza tunga, ariko navyo bariko barabamo kubera iki? Bivanye n'ingene inyenyeri zabo batakizifise zaribwe. Ingo nawe usubizwe inyenyeri yawe. Kumure Imana yari yateguye yaguha inyenyeri yo kuzoba umutegetsi, yo kuzoba iki canke kiriya, ugasanga uri kurabisamara ko barabiyivye. Ariko reka dusenge usubizwe ivyawe. Ego reka ndakubwira akabanga utaruzi. Hari abantu baja ku bapfumu bagasaba kumure
itunga bagasaba kumbure kudandaza canke ubutegetsi canke ibinabiriya bajya satani nta kintu na kimwe arema ico no kubwira n'ukuri satani ntarema ikintu na kimwe ariba ivy'abandi ivy'Imana yaremeye abantu ego akakwiba ibyawe ibuka ko na Adamu na Eva Imana yabategura ubuzima bwiza ko ndazi ko ari abantu bashobora kuvuga ngo urumva ngo ivy'Imana ateguye ngo bitegezwa kumera kwa kundi nyene Adamu na Eva bari bateguriye ubuzima bwiza ariko satani arabiba umurage wabo arabiba ico bategerezwa kuba bari nawe uri kuribwa ico bategerezwa kuburi ntusamare Imana ikugirire neza utahura ya majambo kandi uze kubohoka nawe inyenyeri yawe igaruke ego wategerezwa kuba ufise ubwenge bwinshi mu ishuri ariko hera ingene bigenda uriga mugabo bikanka ivyo wize sivyo bazana muri interrogation ivyo utize nivyo bazana kumbure ivyo wize ugasanga ntunavyibutse ugasanga ibintu biko bigenda biba nabi cyane mu buryo bucanka ubundi uku kwezi kw'icenda no kwezi kwacu ko gusubizwa inyenyeri zibwe inyenyeri zibwe ziragaruka birashoboka kuko benshi bari ko barabohoka kandi benshi bari kwashinga intahe wumvise zimwe mu ntahe si ntahe zose wanashaka ni zimwe mu ntahe z'ibyo Yesu ariko arakora cyane nawe urashaka kugirirwa neza nawe urashaka gutabarwa nawe urashobora kwibukwa n'Imana kuko nta buyo wavukanye ku mugongo oya nawe umeze nk'abandi nawe Yesu kugirira neza ntiwisamare ko hari igihe uvuga ngo urumva singira itike mbakure niki sawa ariko umenye ko wivuza yarutayo uriko urivuza yarutayo kandi uhamagawe kuza kusengerwa ku buntu uriko uragira ibibazo binabiriya mugabo tuko turagomagara kugusengera ku buntu nta kintu na kimwe tugutuma nta mavuta tugutuma nta kitugutuma nta mafaranga tugutuma uraza ugasengerwa ugataha ego cyane rero kaze cyane ku munsi wa Mungu kuri uyu munsi wa Mungu mbere tuzosengera abantu benshi cyane kuri uyu wa Mungu mbere tuzosengera abantu benshi cyane abafise ingwara z'imigongo abafise ingwara zo munda abagwaye amaso abagwaye ibinabiriya ingwara zose ziri mu maraso kandi tuzogaruza n'abantu ivyabo ubuzi bwabo abahora bakora ugasanga yahora akora mugabo akazi baramwirukanye ahundi nawe ugasanga arakora mugabo ntigera ronka promotion ugasanga abandi nabo nta nakazi bigeze gukora bakeneye akazi ugasanga urafise diplome wimaranye imyaka mugabo akazi wapi ugasanga wubatse urugo nta mwana uraronka ugasanga imyaka ukoze ni myinshi nturubaka inzu yawe nta naka déplacement ugasanga ibyago bigubari ukunakuriya naka parcelle nta no kuraronka nako wari ufise bagira bakakwibe ugasanga ibintu nyeriko bigenda bikurikirana biba nabi reka rero muri uyu munsi wa Mungu kuri uyu munsi wa Mungu tuzobasengera kandi Yesu azobatabara abagiye neza usubiye kandi nawe wambikwa impeta ego kabisa ndabona umuntu asuye kandi kwambikwa impeta ego nawe vyokunda kandi uze wibuke uzoshima Imana uzoyishingira intahe abatayizi bayimenye kwizoba yagutabaye kuko benshi beko batabarwa kandi nawe urashobora gutabarwa Yesu aguhezagire ndakwifurije rero kugira igitondo ciza uyu munsi uze kukubera umunsi mwiza umunsi wo guhura n'Imana umunsi wo kwitabwaho n'Imana umunsi wo gukurikiranwa n'Imana umunsi wo kudekeshwa n'Imana uyu munsi kabisa na ya dossier bayisinye na bya bindi bariko bararondera bize gukunda uzuravuga amena uno munsi yangwara ntihagire na kimwe gikacira ntihagire na kimwe gikoroga ntihagire n'akantu na kamwe kaza kuba kabi ndabibutse rero mu gihe ugira ikibazo ntubure kudutelefona turafise nimero zo mu protocole ugomba nko kumubaza iki cyanye kiriya urashaka kumutelefona ntubipe urashaka kumutelefona kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 arakwakira kandi mu bugwa neza kandi akakuyobora neza ico ukeneye kumenya kandi ugasanga ibintu byose bimeze neza Yesu abahezagire mugira umunsi wa kane mwiza vuga uti amen mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana w'umushinga wa Hope Church dukorera mu Carama gahahe Yesu abahezagire Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church Hope Church ikorera mu Carama gahahe wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma woburusha
woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.